Ndasubiriye kubaramutsa mwebwe mwese mudahema kubana natwe makuru n'ibiganiro bya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kure yanyu ari nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV tukomeza kubashikiriza amakuru atandukanye mu bisata bitandukanye, igisata cya pratique, igisata cy'inkino, igisata cy'umutekano ndetse n'ibindi byinshi, uburimyi n'ahandi hose atandukanye. Aha rero no kugira ngo tubashikirize amakuru agiye atandukanye agiye agezweho. Rero muri aya makuru tubazaniye uyu munsi turongera tubabwire yuko rero inyuruzwa ry'abantu rikomeje gufata indi ntera mu gihugu cyacu cy'u Burundi, aho rero cyane cyane hari n'abandi bakomeje kugenda bagaragara yuko rwose bakomeza kugenda banyuruzwa, bagenda baburirwa akarengero kabo. Aha rero undi tugiye kuvuga n'uwitwa Leonard Nduwimana. Uyu nawe rero byaje kuba bigaragara ko nawe yaje kuba aburirwa irengero, ni cyane cyane ko tubikesha amasoko yacu yizewe n'umumenyesha makuru ku mbuga ngurukana bumenyi Pacifique Ninahazwe yaje kuba abidutoreza, cyane cyane ko yatugejejeho amakuru rwose yimise kubijyanye n'inyorozwa ry'uyu Pacifique Ninahazwe, akomeje atangaza ko nawe yoba yaburiwe irengero. Rero aya makuru ndetse n'ayandi tutababwiye muri izi mfunyapfunyi turaje tubagezeho ku buryo bw'idonido. Rero mbere yuko tujya ku buryo bw'idonido, reka nibutse wewe utari wafite sabone cyangwa se subscribe bivanye n'ururimi ukoresha kuri YouTube ko waba ubikora cyutegerezwa no gufyonda ko kugira amakuru ajya gushikira ku gihe na nyuma yuko uzayibona notification. Rero tudatevye reka tubagezeho amakuru ku buryo bw'idonido. Inyuruzwa ritangaje rya Leopold Nduwimana. Yitwa Leopold Nduwimana, bamwe bamwita Jean Paul, hariho n'abandi bamwita Prosper. Asanzwe aba muri Kenya, yanyururijwe i Bujumbura ku 27/8/2025 kuva ubwo nta gakuru kiwe. Leopold Nduwimana yari afise ibibazo bibiri bikomeye, ikibazo c'amatati yo mu rugo hamwe n'ikibazo ca politike. Bino bibazo bibiri bishobora kuba vyaragize uruhara mu inyuruzwa ryiwe. Leopold Nduwimana yavutse mu 1986, ava muri komine Mutambu yahahora mu ntara ya Bujumbura. Amashuri yiwe yahagarikiye mu mwaka wa 12. Yahagaritse amashuri kugira ashobore gutunga urugo rwiwe nk'uko tuza kubibona. Mu kazi kiwe yari electricien. Leopold Nduwimana yarubatse urugo afise abana babiri. Leopold Nduwimana yaramaze imyaka aba muri Kenya, aho adandaza amatelefone, yanakora urwo rudandaza rw'amatelefone mu Burundi. Leopold Nduwimana yari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Yafatwa ko yegereye umugambwe SNL muri 2015. Leopold ari mu batemeye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Mu nyuma yarigeze gufatwa yagerezwa ko ari mu mihari yariko irafata ibirwanisho, ariko harabuze ivyemezo ararekurwa. Leopold Nduwimana yari yubatse mu rugo akiri muto cyane. Igihe yahagarika amashuri nuko hari umunyeshuri yari afise inda yiwe, baca barubakana. Muri iyi myaka ya vuba hoba harabaye kutumvikana gukomeye hagati ya Leopold n'umukenyezi wiwe, maze bamera nk'abatandukanye. Abaryango ba Leopold bavuga ko uyu mukenyezi yigenjeje nabi cyane ageze muri Kenya, mu gihe abo ku ruhande rw'umukenyezi bo bagiriza Leopold Nduwimana ko yababurije umwana kwiga none ko amutaye mu kaga. Ku ruhande rwa sebukwe Leopold Kubwimana
wa Leopold Nduwimana bamwagiriza ko yariko arondera kubakana n'uwundi mukenyezi, ko yoba yanashaka gusohora umugore wewe mu nzu yasigaye mu Burundi kugira ayishiremwo uwundi mugore. Izi njyane zo mu muryango zatumye abo ku ruhande rwa Leopold Nduwimana bakeka ko abo ku ruhande rw'umukenyezi ko ari bo bagurishije uwabo mu iperereza. Bagurishije uwabo mu iperereza. Bano bafatira ku maodiyo ateye ubwoba sebukwe yigeze kurungikira Leopold Nduwimana. Muri ayo maodiyo hariho yamubwiye ko ashobora kumufatisha no muri Kenya, mu Burundi hoho ngo babishatse vyoba vyoroshe cyane. Sebukwe yoba yavuga ko muri ambasade y'u Burundi i Nairobi bafiseyo umuntu yomufata. Umuryango wa Leopold Nduwimana urakeka ko umukenyezi wiwe hari amabanga y'umugabo yoba yaratanze mu iperereza kugira bamufate. Amakuru y'ibanga dufise aremeza ko mwifatwa rya Leopold Nduwimana hariho umusirikare akora muri ambasade y'u Burundi Nairobi abifisemwo uruhara. Ivyashikiye Leopold Nduwimana biri ku rutonde rw'abantu benshi banyurujwe mu Burundi muri 2025 bakagirizwa n'iperereza ko bakorana n'imihari y'abarwanyi. Leopold Nduwimana yagiye mu Burundi amaja itariki 13 kwa munani 2025. Ntiyamenya ko yariko arakurikiranwa kuva muri Kenya. Amakuru dufise y'ibanga avuga ko yakurikiranwa na Majoro Jean Baptiste akora muri ambasade y'u Burundi i Nairobi. Kwigenekerezo rya 27 kwa munani 2025 Leopold Nduwimana yahamagaye kuri telefone n'umuntu yoba yamubwiye ngo bahurire mu Kamenge. Boba bashaka kuvugana ivyo kumushorera amatelefone. Wari umutego abo mu iperereza bari bamukeneye kubona neza ikibanza Leopold Nduwimana arimwo bafatiye kuwo telefone yerekana aramutse yitaba. Amakuru dufise y'ibanga avuga ko igikorwa cyo gufata Leopold Nduwimana cari cirongowe na Colonel Alexis Kengurutse batazira Nkoroka, yari ajejwe operasiyo mu iperereza. Kuva Leopold Nduwimana afashwe abiwe ntaco batakoze bamurondeza. Bararonse amakuru menshi yemeza ko yafashwe n'iperereza, ariko mu nyuma barabuze irengero ryiwe. Hari abigeze kwiyemerera ko ari bo bafise Leopold Nduwimana mbere baka amafaranga umuryango. Abo barapfunzwe. Ni kenshi abakozi b'iperereza bakora ivyo bintu iyo hari uwunyurujwe n'iperereza. Abandi imaze gusambisha n'umukenyezi wa Leopold imaze gusambisha n'umukenyezi wa Leopold Nduwimana kubera yigeze kwemeza ko azi aho Leopold afungiwe, ko yimirije kujanwa muri parike. Be na sebukwe kubera amajambo yagiye aravuga yo gutera ubwoba Leopold. Amasoko yacu yo aremeza ko Leopold Nduwimana yafashwe n'iperereza rimwagiriza ko yakorana n'imigwi y'abagwanyi, ikintu conyene abo mu muryango w'umukenyezi baba barakoze kwabaye kumenya amabanga ya Leopold Nduwimana, kumena amabanga ya Leopold Nduwimana mu kuyashira
mu kuyashira iperereza. Leopold Nduwimana yoba akiri muzima nyuma y'amezi 6 n'igice anyurujwe n'iperereza. Iki nta nyishyu tugifitiye. Uwogira inyishyu yavyo yayitangariza maze tukamenya amakuru yiwe. Iyi ndwi twayihariye abanyurujwe n'iperereza ry'u Burundi muri 2025. Turazi ko iperereza ryihaye ribara mu mwaka uheze uwoba azi abandi banyurujwe bataramenyekana iyo twandikira rero maze tukamurondera amakuru yimitse ajanye n'irinyuruzwa ry'abanyagihugu bakomeza kunyuruzwa n'iperereza ry'u Burundi. Abantu rero barakomeje kurengana rero nk'uko twabibonye muri aya makuru, ndetse no makuru yacu yahera twababwiye ko rero hari benshi cyane bagiye banyuruzwa n'iyi rero service de operation ishinzwe iby'iperereza nayo rwose twababwiye amakuru yayo makuru yacu yatambutse, aho twababwiye ko rero n'uwirongoye yakuwe rero agakurwa, none akaba arayobora ikiringo gitangiye. Rero wagiyeho we ngo nawe akaba ari umunyamabi menshi cyane. Ese bizarangira bite? Iyi ni Isange TV, komeza ubane natwe kandi rwose gusaba ko abantu bagiye baranyuruzwa rwose bahabwa ubutungane. Turabakunda cyane, mugira amahoro y'Imana.